BTV televiziyo nziza cyane y'igihugu cyacu BTV umwanya waririmbyi bakidagadura BTV oya 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 rekana n'abapapa oya 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 rekana n'abapapa nari datanga izindi gutaha mu gitondo ikazinduka guhaha nayikubitika ni haha ikizira no kwitaha ni haha kuko ubwayo yo ntiruha iruhuka rukwishikanye yaseruka mirembo bose bati nguyo papa paparaje 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 umupapi yagwaye arahangayika kuko ubuzima bwiwe bugize no kwiruka ikibaye mu muryango ntiwacereka nubwo yo barembye ntashobora guceceka. Okay, Legimo Music nibo turi kumwe ngaha mu kiganiro cacu ca Be Live Show. Bamaze gushika meze neza, tumeze neza, turamutsa n'abakunzi ba BTV. Meze neza none? Meze neza cyane, amakuru neza gose. Amakuru y'imisi. Amakuru ni meza urabona ko twari twaraburaye. Yego. Legimo amahasa. Yego. Amahasa avukana cyangwa amahasa ari amahasa atavukana. Yego hari amahasa bisobanura abantu bavukana. Ariko kuri twebwe suko n'amahasa ku bintu bijanye n'akazi n'ivyiyumviro uko imikorere y'ibintu nyene tugenda tubikora. Burya imisi yose na style usanga zisa urabona nko mwambaye utuntu haba habura gatoyi gusa urumva amahasa iyo umuntu musangije urugamba rw'iterambere bigafata ingendo yaho n'abantu babita amahasa kenshi no kuba babona umenga imyitwarire n'imwe no gusa biku egome mwaje no munsi kugira ngo mudushikirize igikorwa mwise abapapa abapapa kwereke abapapa n'abantu bari ngaho mwizo ngo aho mu televiziyo muri ko muratura abapapa ni mwebwe nyene mitwe y'ingo ni mwebwe bapatro b'imiryango myinshi abapapa twashatse rero kubaririmba kugira ngo dushire ahabona ubwo butwari bwawo ubona yuko ari nagakeya baturirimba bashira ahabona ubutwari bw'umugabo ashobora kubagira mu kibano no mu rugo. Abandi baguma baririmba mama mwashatse kugira ihinduka kugira ngo ntibavuge gusa mama na papa bamwibuke. Ego mama burya umuntu yavuzwe kenshi kuva tukivuka ariko kandi cyatuma mama avugwa kirahari nuko kenshi mama aba ari iruhande y'abana hanyuma akabitaho kenshi akabitaho cyane ariko kandi mu papa nawe akaba yagiye gutigita kugira ngo mama aronke icyo ashobora gukoresha kugira ngo aze aronke icyo ahereza ba bana. Rero umupapa twaririmbye ngaha n'umupapa w'intwari wa mupapa yibuka yuko afise inshingano icyo ategerezwa gukora hanyuma yataha avuye guhaha nk'uko twabivuze agatahana atahanye akantu ahereza abana biwe gutyo umumama nawe akabitomborezamo kandi bikatemura bigenda neza bakashobora kubaka umuryango we nyawo. Yego ufatiye kuri ino teme mwaririmbye abapapa igisohoka mwarose feedback zimeze gute hirya no hino cyane cyane ku bakurikirana imbuga zanyu yaba kuri YouTube cyane handi hose? Feedback ni nziza cyane ahubwo jewe nahora nibaza yuko abagabo batabara bakurikirana imbuga zacu ubundi ko ndabona imbuga zihinduka cyane urabona ko burya n'abagabo umwanya sikirenga wo kuja mu bintu menga biradusamaza twuma dupambana ngira ngo ntibahora bakurikirana imbuga muga message nyinshi turiko turaronka message ya mbere ari nyinshi ni bavuga bati n'ubwa mbere dushoboye kumva indirimbo ishobora kuba yoririmbwa ivuga ubutwari bw'umupapa ihayagiza umupapa muri make. Imbuga rero biriko birahinduka abadukurikirana bariko bariyongera ibintu bimeze neza cyane feedback ni nziza. Ego abapapa iri mu ndirimbo mugiye gushira mu rukurikirane canke ni muri ya ntumbero y'iwanyu
musohora akaririmbo mukaca musangiza abakunzi banyu bimeze gute? niba iri mu rutonde rw'indirimbo twafashe ko tuzokora ico twita album kuko burya na album kugira ngo ikwire umuntu ategerezwa kuba yakoze hanyuma uvuga yuko inyuma y'iyi abapapa hategerezwa kuza n'izindi kuko urabona twaratanguye turaririmba Kanziza, turaririmba Kamashu, hanyuma turazana Mama, ubu tuje na Papa, urumva ko ziriko ziregerana kamera. Yego ni mu ntumbero yo kugira ngo burya igihambaye si uko dukora ngo ama-album cyangwa se dusohora indirimbo, ni mu ntumbero yo kugira ngo bwa butumwa turiko turatanga bube ubutumwa bwuzuye. Ni ukuvuga duhereje gukora ikintu turavuga tuti hasigaye iki, icyo tutarakora n'icyaha tukaja tugikora. Ugiye kuraba izi ndirimbo zose zigenda zikurikirana, ni ubutumwa burimwo buhanura abantu mu kibano kugira ngo turabe yuko abantu bashobora guhindura ku bintu bijanye n'imibano. Yego. Indirimbo abapapa ni indirimbo yaje mu gihe mumaze igihe kitari gito muri murakora, yaba umuziki w'ikibiriraho ibyo bita live music, ariko kandi n'indirimbo musanzwe musohora yaba mu audio canke ama video, indirimbo z'amasanamu. Ubu tuvuga Legimo ihagaze gute ufatiye kuri ibyo bikorwa byose, ufatiye ku ngure no ku biteramo mumaze gukora hirya no hino, muhagaze gute neza na neza? Legimo Music novuga ko ari umugwi uri kuhagarara neza, ubona ko ibi bikorwa dusanzwe tubikorera muri entreprise yitwa Legimo Music Club Burundi. Ni entreprise isanzwe irakorera mu bijanye n'ibikorwa mvabwenge. Muri no minsi uko ejo hari siku uyu munsi hari, novuga yuko turiko turevuriwa cyane na cyane menyesha abantu yuko biriko biragenda neza no ku ntumbero twari twihaye. Uretse ibiteramo byo ngaha ku butaka bw'igihugu, twararirira cyane kuba twokwataka internationale, tugatangura kuvuza hirya no hino ku isi. Rero nibaza yuko mu minsi naho nyene bazobibona, urumva umugwi ushoboye gutangura kuronka amahirwe yo gusohoka n'igihugu biba ari byiza cyane. Novuga rero Legimo uko yifashe uyu munsi siko byari ejo. Uyu munsi novuga ko turiko turaja ahandi hantu heza, uretse mu masoko turiko turaronka n'abapartenere biyubaha tubandanya turonka. Novuga yuko n'ivy'imbuga biriko biramera neza. Muri rusange rero Legimo Music iko yateje imbere cyane. Yego. Twagiye turababona hirya no hino na cyane mu bikorwa byatunganijwe na wa mugambi watangujwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya kugira ngo ufashe igisata cy'imico n'akaranga mu Burundi ari wo PASAC. Mbega muri uwo mugambi ibyo mwungutse bigaragara ni giki uriko urabafasha mu iterambere canke gushikira indoto za Legimo Music? Biriya byaradufashije cyane gose kubera hampande yuko bategezwa no kutwerekana ko dutegezwa gukora, hariho ibyo bita les subventions. Batwararose formation ihagije kuko umuntu ashaka kuba nk'umuntu akaguha 10,000 mugabo ugashoza kuyakoresha ikindi kintu, mugabo iyo yaguhaye akakubwira ati burya rero kugira ngo utere imbere ndaguhaye umushinge cyo bandanya. Byaradufashije cyane gose kandi no biracadufasha ntibiranahera. Tudira ko tunabashimira cyane gose, dushimira umugambi PASAC na Union Européenne muri rusange. Ni byiza ako igisata c'imico n'akaranga gishigikirwa. Ego. Indirimbo rero abapapa, indirimbo yasohotse kuri studio yitwa gute, amajwi amasanamu nde yakoze bimeze gute? Abapapa ni indirimbo yagiye irahura n'utubazo kuko ndaza abantu bazumenya. Ni indirimbo yagize ama version menshi, ariko iyi version isohotse ni version yakorewe muri Black Records, ikorwa n'umunyanyuzi. Navuga yuko muri no minsi turiko turakorana neza, yitwa Drag Master. Hanyuma umuhinyanyuzi nawe ni Logic Shamal, afatikanije na Dingi Rugamba, asanzwe ari muri management ya Legimo Music. Ariko list y'abantu benshi baterereye bakoze kugira iyi ndirimbo ishobore kugira aya masanamu muri ko murabona, hanyuma yongere kandi ize ifise kalite
y'uwo muziki mushobora kuba muriko murumva. Egome mwumvise bitari bike rero na cyane cyane kubyerekeye ino ndirimbo abapapa, mwumvise bitari bike kubyerekeye iterambere, imigambi y'umugwi Regimo Music. Basanzwe bakora umuziki w'ikibiriraho. Yego. Genda kunda cyane abantu bakora umuziki w'ikibiriraho. Hanyuma nga turi kuri BTV. BTV Burundi, Best Entertainment Television. Ni televiziyo isanzwe ifasha igashigikira cyane iterambere ry'imico n'akaranga, umuziki na cyane cyane kenshi ngaha ugwaruka ni novuga ko ari urubuga rwabo naho bazanga kugira ngo bashikirize ivyumviro, bashikirize ibikorwa byabo, ariko kandi benshi barafashwa turabahuza n'abantu benshi kuko iyo platform ikomeye cyane kurikirwa n'abantu benshi. Rero nashaka mungirira kandi ka BTV live ubunyine sinzi nabahaye ibyumviro byinshi. Yego. BTV twitabira BTV namwe ko muraturaba. BTV televiziyo nziza cyane y'igihugu cyacu. BTV umwanya waririmbyi bakidagadura. BTV gushigikira abanyakaranga abanyamigambi. BTV urubuga rw'impano nyinshi. BTV BTV tera imbere nk'umuzinga mu migambi yawe. BTV BTV waje hageze. BTV BTV urashoboye. BTV abari twese turakunda muri rusange. BTV na Regimo Music turabukunda cyane. BTV BTV songa mbele. BTV songa mbele. BTV Wow. Abapapa bubahwe akaririmbo kari mu mudiho bitwa gutya Aka kari mu mudiho wa ragaton. Yes. Ariko R&B ragaton. kumera tuca tumva akantu nk'akasebene. Akantu nk'akasebene kugira ngo abantu batambe neza. Ni solo ya Shukuru. Solo ya Shukuru niyo yaciye biryosha bijya muri sense ya 7. Okay. Biza cyane. Kubure murashaka kutubwira rero mu migambi ya hafi mufise niyihe muri Regimo Music? Imigambi ya hafi dufise muri Regimo twovuga turi ku kivi. Icyo ni cyambere coco. Ni kuvuga umugambi wa hafi wihuta no gukurikiza iyi ndirimbo abapapa. Uko hagiye umwana yavutse ntakurikirwe, hari igihe acagira ishavu cyangwa se ugasanga nabaye hatanezerewe. Indirimbo rero tuzoca tuyikurikiza. Kandi nkuko biriko biramenyerwa ubu nta audio dukunda gusohora atagira amasanamu. Yego. Tuzoca dushira ku indirimbo nayo nyene izoba ari indirimbo ije kubandanya ihanura ko dutanga impano, indirimbo ziba zirimo impanuro kugira ngo dufashe abantu kumva ubutumwa. Hagati yaho hariho ibindi byinshi turiko turategura wanagomba umuntu atokerirwa avugirana hano kuko dusanzwe dufise ibyo turiko turakora, turafise aho dukorera. Numva n'ahantu haba hakenera yuko hariho ibintu bya innovation tuzo turagira. Ego ariho abaririmbyi mugiye gukorana mu bikorwa byanyu bigiye gukurikira imeze gute? Abaririmbyi tugiye gukorana bariho ni benshi, ariko si ibikorwa byabo nibaza yuko bitazoseruka cyane imbere yuko uyu mwaka urangira. Mbese bariho nabo tumaze kuba ibikorwa twarabikoranye, mugabo ivyihuta ubuye no kubanza turabikunuko banza kuzuza aruno rugendo, kuko ino nzira zino ndirimbo turiko turagira ni nk'indirimbo turiko twise zo gutsimbataza umubano hagati mu bantu na cyane cyane ingo. Nizo tubwira tubanze dukurikiza umugani w'iyo umwana utamukurikije hari ahadeka cyangwa akagira ishavu. Reka rero tubanze turabe mu migambi yihuta tubanze dukurikize abapapa, turabico bakurikira, ariko n'ibikorwa n'abandi baririmbyi birahari tuzobimenyesha abadukurikirana
uko igihe kizoza kirigira imbere. murakoze cyane. Kumbure umuntu akeneye kubakurikirana umuziki w'ikibiriraho wasanga he? Umuntu akeneye kudukurikirana umuziki w'ikibiriraho, ubu turiko dukorera mu Kamenge mu Gituro kwibarabara rya kabiri. Tuba tuhari buri munsi, ariko ku muziki w'ikibiriraho ni muri weekend. Ni karibu. Uno munsi umuntu arashobora gukurikirana umuziki. Uyu munsi kubera turi muri ibi bikorwa ntibiza gukunda, ariko ejo izoba ari full live. Neza cyane. Nashaka ubibuse imbuga musanzwe mukoresha yaba YouTube n'izindi zose. Ego murakoze. Ushaka kudukurikirana ku mbuga ngurukanabumenyi agiye kuri YouTube akandika Regimo Music, Instagram Regimo Music, Twitter Regimo Music, TikTok ukandika Regimo Music. Aho urashobora kudutora na Facebook wanditse Regimo Music urashobora kudutora. Ariko kandi yanabivuze ni Bujumbura mu Kamenge Gardino kwibarabara rya kabiri rya Gituro kwipavira rya kwisengero kwa Buyengero, mu kuboko kw'iburyo ugeze ku rya gatatu rya rya kabiri rya Gituro ucubona ahantu handitse Regimo Music niho dukorera. Ariko naba bantu bashaka ko tuja kubateramisha mu mamanza arabashaka amakaraoke dusanzwe dufise band icubaranga neza, bashobora kudutora ku nimero zikurikira 68 15 25 84 canke 79 74 884. Umwe muri twebwe ashobora kubitaba. Ndanabamenyesha abakunzi b'ibikorwa bya Regimo Music basubiye kuzimbwa ku bintu by'amasonorisation, abantu bagira ama evenement amafete. Dufise sound system imeze neza kandi tuyitanga kuri rumwe ku mafaranga makeya cyane. Karibu rero uri ku mbuga contact ziriho, uri kuri appel direct cyangwa kuri WhatsApp nimero twazitanze. Turashobora kwishura umuntu wese akeneye yuko akorana na Regimo Music. Muga ntibagiye kandi gutumira amasosiyete gukorana na Regimo Music, kuko ari amasosiyete menshi tumaze gukorana tubrandinga ibyo bakora tubishikana kure kandi ibintu bikagenda neza. Aho novuga nk'amasosiyete ayadandaza ibinyobwa, hari amasosiyete menshi twakoranye amastock yaciye abaherana. Rero ushaka ko stock iguherana ugahingura ibindi, egera Regimo Music tukwereke kuntu ico kintu bingura tugikundisha abarundi ibintu bigende neza. Murakoze cyane, reka ndabashimire kubona amashoboye gufata akanya mukaza ngaha na cyane cyane mukatuyagira ibitari bike kuvyerekeye ino ndirimbo abapapa, ibikorwa byanyu n'imigambi yanyu yaba ya hafi ndetse n'iyakure. Nshimire cyane mwese mwashobora kudukurikirana ikiganiro cya RB Live Show. Nitwa DJ Rafa, turi kumwe na Regimo. Imana ibaheze. Ciao.